abarundi turi mu bantu tworoshe guhendwa ego gutekirwa n'ubwo abenshi wanashaka reka nkoresha imvugo bahendeshwa imbombo kuko umuntu aguhaye amafaranga 100,000 cyangwa umuriyoni ugenda unkora ikintu runaka uzi neza ko ico kintu ufashwe ufungwa ugihanirwa urumva ni imbombo ye n'imbombo buhawe niyo mpamvu rero nshimye kuvuga ikintu gikurikira turazi neza yuko hakujya Akanyaru abantu bakunze gukoresha cyane mu kudurumbanya ibihugu bitandukanye yarerekanye ingene u Rwanda rushobora kuyobora isi bafatiye ku bakobwa babo beza voilà que Emmanuel Macron ni president umwe mu baperezida b'ibihangange ku isi mugabo Kagame amwifatiye mu ntukuko kubera iki abakobwa b'abanyarwandakazi Emmanuel Macron bamuteze umukobwa hari ukuntu hariho umurundi rero yubahutse araja kuri media aravuga ko ikibuga c'indege Melchior Ndadaye ngo carashwe kandi ngo cononekaye ngo n'amatsinga yacikaguritse ibyo byaravuzwe cyane gose wanashaka naragize n'icyo ndavuga ko kuri BINFO abandi baca bavuga bati yamara hakujya Akanyaru bashize imisore myinshi y'abagwanyi abana bahenzwe n'ubutegetsi bwa hakujya Akanyaru bibaza ngo mu Burundi ruritaha babona ingene umenga turi mu mahoro bagaca bibaza yuko n'abajije umutekano wacu basinziriye batere ko barakora ico bajeje nibateshwe bate bumve yuko nibahendwa bakemera ngabo zacu ntizijyame kandi bamenye ko bazoba baje gusheta gahanga bazoba baje gusheta gahanga kuko umupolisi Ndongeye kuramutsa abakunzi ba televiziyo yacu Yaganawe TV aho muhereye hose haba hanze y'igihugu canke mu gihugu cyacu cy'u Burundi ko televiziyo yacu ikurikiranwa n'abantu benshi cyane kuko nazi neza ko ari umuryango wagutse yes reka ndabashimire cyane rero mwebwe mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu ari kuri televiziyo yanyu rero yacu nonge ndabamenyesha ko ari MC Benita canke Mugisha Christa Benita nko musanze mubimenyereye ari kuri microphone ya mbere yanyu murabona neza ko mfise umutumire adasanzwe nkuko musanzwe mubizi boneka gake mu studio yacu ni ibintu vy'imboneka rimwe iyo abonetse muri studio yacu ni niteka reka nsabe abariko badukurikirana canke se wewe oba uri mushasha woba ubonye kino kiganiro rya mbere ukore subscribe canke sabone kugira ngo uzokamubona ibiganiro byacu uko bizogenda bikurikirana nongera ndamenyesha ko twabasigiye ikibanza kinini cyane cyo kuganiriramwo ariyo commentaire tubasaba kandi kugira ama partage canke se musangiza ibiganiro byacu ku bandi bagenzi banyu yes reka twinjire neza twakira umutumire wacu turaguha ikaze murakoze cyane reka ndamutse abakurikirana Yaganawe TV aho muri hose yavuze imihinga itandukanye niyo atavuze je ndawongeye ko ndabaramukije ariko kandi reka ndamutse n'abasanzwe badukurikirana kuri BINFO Plus akora ko n'urubuga dukora ko cyane gose kandi ndahamya ko abakunda kutubona kuri BINFO Plus aho mutubonye hose muca mubona yuko tuje kuganira urukurikirane rwa bijya biganiro bisanzwe tuganirira kuri BINFO Plus yes murumva neza reko atari umushitsi nubwo ari ubiteka mugabo ngo numusango kuko murazi neza ko televiziyo ya canke cyane yacu ija ko uwari wese afise icyo avuga nta we dukomera yes tubandanye neza rero nshaka kwibariza umusasanguzi wacu maze iminsi nkurikirana ibiganiro byawe birateye ubwoba cyane wapi nibyo kuremesha abantu oya je birantera ubwoba cyane ndashaka numbwire eske uri mwibarabara canke uri ahandi hantu ntago bigira wicura ko hariho umuntu yo kugirira nabi je numva menga sigenda kugira n'ubwoba bo ubundi nimba ari umuririmbyi yanditse ngo kubaho k'umuswi
ni inkuba z'agace ntabwo ari impuhwe z'agace ni ukuvuga kuba hariho imiswi ikiriho itarebwa n'ubuca si uko ubuca buba bwakagiriye impuhwe ahabwo n'uburinzi bw'Imana buba bukirinze ijya miswi ariko kandi ndashobora no kuvuga ndagushigikira gatoya ubundi n'umwansi w'inkoko ntabwo ari agaca umwansi w'inkoko n'izirya nyama zayo yaba itariryoshe agace niko kwiyumviye kuyirya aso rero kibaza yuko twogira ubwoba ko botugirira nabi canke kitusa franchement parla ntabwo bamfise ntabwo banigira ibyo sindanavyumvira franchement parla gusa ico nzi cyo nuko umusirikare agwa ku rugamba urumva n'umufundi agwa ku chantier rero nanje urumva nimba byoshika nkaba nopfa nzize umwuga ntabwo ari ntama iba yuriye inzu si n'umwuga ni donc ni gukunda igihugu cawe kuvugira igihugu cawe ibintu nk'ivyo urumva ko nanje si ntama iba yuriye inzu nzize ko ndiko mvugira igihugu ndiko nshaka ko abene gihugu badakomeza kubeshwa babaho muri réalité des choses nuko babaho ubuzima bw'ibihari byo ndabizize kabisa ndumva ko nobanzize kirukuri ntabwo babandenganiye Imana reka tukusabire ku Mana rero kugira ngo ikomeze kukurinda komeze no kutumenyesha byinshi na cane yego tutarambiranye rero reka twinjire mu kiganiro nyezina utwibwirire twe dufise ubwoba twe twiba twifuza kumenya byinshi biriko bivugwa mu gihugu turashaka kumenya canke se jewe ndi imbere yawe ndashaka kumenya utubwire ku kintu kijanye ku majambo ariko aravugwa yuko Kagame yoba hariho ibitereraga byo mu Burundi canke hariho abasirikare barungitse mu Kibire boba ubizi kwiga hari abantu batavuga mu mazina yari abantu batavuga mu mazina n'uwo mutamuvuze ndamwubaha cyane gose imbabazi nyinshi n'umwami w'ubwami bwo hakurya Kanyaru yego ico kibazo mbajije usibye kuko imbaje ukundi kuntu hariho abandi bahora bakimbaza ukundi muri iyi minsi mikeya iheze byaravuzwe cyane gose yuko abo hakurya Kanyaru hari ibintu bakoze hano iwacu bikomeye cyane ahabwa hari n'ikindi kintu cambabaje cyane gose hariho umurundi asanzwe aba hakurya Kanyaru reka kugira ngo bitawe no mu Rwanda iyo muza kujya Kanyaru mbeka abari mu Rwanda gusa nyene ndahubaha kandi ndahakunda niyo mpamvu nakunda kubavuga mu izina hariho umurundi rero yubahutse araja kuri media aravuga ko ikibuga c'indege Melchior Ndadaye ngo carashwe kandi ngo cononekaye ngo n'amatsinga yacikaguritse ibyo byaravuzwe cyane gose wanashaka naragize n'icyo navuga ko kuri BMFO abandi baca bavuga bati yamara hakujya Kanyaru bashize imisore myinshi y'abagwanyi mu kibira gihuza Uburundi no hakujya Kanyaru ndetse abandi bonge baravuga bati si ivyo gusa ahubwo hariho igitigiri nyamwinshi c'intasi hakujya Kanyaru barungitse mu Burundi rero kubuka imbagije c'est bon reka nce ngigwa ko ndacishura kumbure harabo ntashwe kucishura nizere ko baza kukironkera inyishu ariko nsabe kwanza abaza kubona kino kiganiro ngeze ngaha cyane cyane abafanzi banje kuri BM mu gisangiza abandi yego kugira ngo bose kuko sinze subire kubazwa ibibazo nk'ibi babironkera inyishu sivyo tubayeho imyaka myinshi franchement parla tuzi yuko Uburundi bufise umubanyi mubi abakuru b'ibihugu bacu bavyerekana usibye kubivuga gusa banavyerekana abo babanyi bacu bakujya Kanyaru batubaniye nabi cyane gose sinivyo umunsi ndibuka ko 2012 baragavye igitero mu Cibitoke muri Mabayi mugabo kubwa amahirwe make bagize mu baje kugaba igitero nta no kubara inkuru asubiye nyuma baragavye ibitero muri za Bubanza baragerageza mu Kayanza aho hose bagiye babona yuko mu Burundi rutitaha so uyu munsi rero bariko babona yuko bijya bitero bakoze bidakunda niyo mpamvu ubu ibitero byinshi bakora ni bya umufise umugenza ko navuga ngo ni karurimi ni karurimi tubakoresha nubwo bakoresha karimi cyane
intambara bagwana cyane gusumba nizo ku mbuga ngurukana bumenyi donc guerre médiatique nk'umuntu kwiyumvisha yuko yobesha abantu ngo ikibuga c'indege carashwe kandi kiri opérationnel azi neza yuko hariho ibitangazamakuru bishobora guca bigenda ku kibuga c'indege bikerekana indege ziriko zirahaguruka izindi zishika tukerekana ingene abapasaje bariko baragenda abandi baza wone ucamva yuko hari ibintu bafata bibonona mu bwonko barononeka mu bwonko niyo mpamvu rero bajya kutabumviriza naho nyene hari ikintu umuntu ahomba tugomba kubumviriza kugira tumenye aho isirikira iraja ariko ibyo bavuze tukabiha tukabyizera gake kuko mu majambo bavuga menshi nayo ibinyoma cyane menshi nayo ibinyoma franchement par jewe gihe bavuga ko ikibuga c'indege carashwe mu bantu bagize ubwo bananje narimo mugabo naciye nishikirayo kuko hari umuntu muri famille yagomba kuza naciye ndambwira ati numvise umenga bimeze nabi ati wapi twe JDR ngo mbashike naciye nja ku kibuga c'indege 14h sanga ahubwo n'abakozi baho nivyo nta nibyo banamenye so urumva rero kumva ngo hakujya ya Kanyaru wariho ibitero bariko baragaba hano iwacu mu Burundi ibitero vya mbere bikomeye bariko baragaba nivyo kumbuga ngurukana bumenyi ibi franchement n'ukuri nitubihore ibitero bariko barabigaba kandi ikintu ca mbere bigamije nukure mu bwoba mu mitima y'abarundi tubeho dufise ubwoba tutanezererewe n'indongozi zacu hama ikigize kabiri baravuze yuko bashize ingabo mu kibira ntabwo ari bitangaje kuko u Rwanda n'u Burundi ico kibira turagisangiye hariho kote y'ikibira iri mu Rwanda na kote iri mu Burundi ni nkuko nanje canke wewe ushobora kuja mu kibira gukora filme documentaire ivyo ni bisanzwe ikibi gusa nuko abo bavuga ngo barashizwe mu kibira borengana novuga zone y'u Rwanda bakadeboda bagashika mu Burundi ivyo navyo bo bikora ndazi yuko ubutaka bwose gundi burarinzwe kabisa turafise abakangantare bari mu mico itandukanye y'igihugu nahajya mu kibira kuri kote y'u Burundi harimwo ndazi ko bokwihurira so ikindi rero gihambaye cyane namakuru akomeje kuvuga ngo yuko hariho abamaneko sinzi mvuze maneko kubitahura aba espio hariho aba espio b'u Rwanda bafatiwe hano mu Burundi ngo bagera ku 13 nimba ntihenze niyo makuru akomeje gukwiragizwa sivyo kare abandi bavuga ko bagera kuri 40 ibi jewe ntabwo mfise kuvyemeza canke kubihakana yes kuko hariho inzego zijejwe kuvyemeza ariko kandi nkamwe vyo bari vyo novuga ko atari ntama biba yuri inzu kuko ni imisi myinshi bamaze baririmba bavuga ko bagomba gutera u Burundi ni imyaka myinshi banabigerageza ndibuka kuri president Feu Nkurunziza yaravuze ko Dosa Bush hari abagavye ibitero mu Kayanza bahajya kujya Kanyaru harimwe abafashwe bafunzwe rero kuba bo bagarutse kandi ibyo nibyo bitangaje kuko turazi yuko twebwe tubayeho mu mahoro n'umutekano hajya hakujya Kanyaru bobo baba bari mu maborogo bobo mubabaro kuri bo uragwira nukuvuga umunezero wabo nuko mu Burundi tuhaba tutabyishimye tuhaba turi mu njyane turi mu ntambara twamantekera ku mutwe niwo munezero wabo rero baramutse bo babaje bagafatwa icambere ntaco bagitangaje kirimo ariko kandi iryo bari nisomo iryo nisomo kubasigaye kuko ndahamya yuko nimba ho hari habaje bagafatwa n'inyuma yavyo hoba hariho nabandi ahubwo ngomba ncangirwa ko ntanga ndabyita impanuro canke imburi franchement parla abarundi turi mu bantu tworoshe guhendwa dutekirwa n'ubwo abenshi wanashaka reka nkoresha imvugo bahendeshwa imbombo kuko umuntu aguhaye amafaranga 100,000 canke umuriyoni ugenda unkora ikintu runaka uzi neza ko ico kintu ufashwe ufungwa ugihanirwa urumva ni imbombo ye n'imbombo buhawe niyo mpamvu rero nshimye kuvuga ikintu gikurikira turazi neza yuko hakujya Kanyaru
abantu bakunze gukoresha cyane mu kudurumbanya ibihugu bitandukanye bakunze kurondera abantu nasiono ni kuvuga nko muri Kongo barondeye abakongomani babafasha umugambi wabo gayitse b'abakongomani nyene bien sûr muri Centrafrique barondeye abo muri Centrafrique nyene babafasha umugambi wabo gayitse meme no mu Burundi 2015 barondeye abarundi babafasha umugambi wabo ugayitse so igihe turimo rero ni igihe abarundi tugomba kurikanura ni igihe abarundi tugomba kumenya mbega twavuye hehe turiko turaja hehe nyakwigenda no yavuze ngo ubuhenzwe n'agahengwe acana inkinzo tumaze imyaka itari mike mu by'ukuri turi mu mahoro novuga asesuye twishira tukizana aho tunabona wanashaka abarundi batari bake turi ku muvuduko w'iterambere ku rugero novuga ruhambaye cyane gose rero ntihagire uhendwa n'aka gahengwe turimwo ngacana inkinzo kuko abo hakujya akanyaro nabivuze neza ntabwo badukunda na gato sindi ko ndavuga bene igihugu bose iyo mvuze kujya akanyaro mwumve ubutegetsi bwa kujya akanyaro karakunda kuncamwe ashaka kujeneraliza mugabo mbashatse kuvuga ubutegetsi bwa kujya akanyaro rero barashobora kukubira wewe journaliste bafatiye ku mwuga ukora canke bakaza kuri jo musesanguzi bafatiye ku mwuga nkora pourquoi pas batoca ku bandi batandukanye byo barabikora kandi bakakwereka amafaranga ubona kari menshi kabisa ubona kumenga amafaranga ntiwo yitesha bakanakwasira yuko umutekano wawe uzomeze neza ushigikiwe bakanakwemera wanashaka n'ubuhungiro nka hamwe babona ko bugiye muri danger aha rero nagomba mpanure abarundi bene wacu mwaba abari hano mu gihugu cy'u Burundi mwaba muri abahungiye mu Rwanda cyangwa mu bihugu bitandukanye mwirinde basesa nkuyoze mwirinde abo bantu bose baza bakubwira ibintu bitameze neza ko woza gukora mu gihugu cyawe ndazi neza ko hariho abarundi benshi bahenzwe bavuye mu Rwanda baraza ubu bavundiye mu mpimba bariho hari utanga akarorero k'umusore aheruka gufatirwa mu ntara ya Ngozi notanga akarorero k'umusore yafatiwe mu gisagara ca Bujumbura precisement aha hafi ya presidence notanga uburorero bw'abafatiwe za Gatumba na Kinama abana bahenzwe n'ubutegetsi bwa kujya Kanyaru bibaza ngo mu Burundi ruritaha babona ingene umenga turi mu mahoro bagaca bibaza yuko n'abajije umutekano wacu basinziriye batere ko barakora ico bajejwe nibateshwe bate bumve yuko nibahendwa bakemera ngabo zacu ntizijyame kandi bamenye ko bazoba baje gusheta gahanga bazoba baje gusheta gahanga kuko umupolisi niyakubona ufise inkoho ntibizomurera kukwegera ngo akubohe azokurasa kumena ikrane niko bimeze eso rero barundi bene wacu tureke guhendwa imyaka twabaye mu ntambara irahagije ubu siniyumvisha ko ari umurundi yo bacipfuriza ko abene wabo twosubira muri vya bihe byo kwamana intekera ku mutwe vya bihe byo kuryama tuvuga ngo ntibuca vya bihe byo kwiruka tuzi ngo ntiturara kubera intambara z'agasakisaki zamaze mu gihugu cacu nimuze duhambye son excellence ku mundi w'iterambere ariko president de la république niwe karorero notanga ko k'umuntu ari ku muvuduko w'iterambere president arafata isuka karima ibitu nta twebwe bibone ku isi president iyo bariko barubaka araje agakora ikiyede aratara umukubuzo agakubura ibarabara so rero tumwigire ko akarorero kugira ngo tuje ku muvuduko udasanzwe w'iterambere mu gihugu cacu ego bon urakoze cyane kuri iyo nkuru udushikirije tukiri kuri abo bantu bo hakujya Kanyaru hari ikiganiro cyawe nakurikiranye herutse gutanga bavuga yuko President Kagame yongeye kugaba ibitero zavuga iti umwami wo hakujya ya Kanyaru ego izo mvugo urumva ko bigoye ngira ngo okay numwami wo hakujya Kanyaru murakoze cyane kunkosora ko yagavye ibitero mu gihugu cy'u Bufaransa ivyo bintu wo kumva ko yateye mu Burundi muri Kongo ariko ico kintu cyatwengeje cyane sinzi cyo kitubwira ko akuri ntabwo navuze ko yagavye ibitero mu gihugu cy'u Bufaransa
kumbure wavyumvise uko mugabo nimba ntihenze mu mvugo zanje navuze ko yifitiye mu ntoki perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron niko nabivuze nimba ntihenze ntaho tihenda shaka ubwe katawudacibwa mu ntango mu bisanzwe muri politike zujya mwami ho kujya kanyaro si tu veux bien no mu bintu byatumye yiyeterniza ku butegetsi sinzi ngene bivuga mu kirundi kwiyeterniza yagumye ko ku butegetsi voilà ibiringo byinshi hari udutego twibakoresha kenshi ndiko ndabiteramwe inkuru abantu bibaza ngo ni imikino bibaza ngo ni kubesha nta nubwo yabikoze kuri Emmanuel Macron gusa hari abaperezida benshi bo mu isi bibihangange hariho abagwizatunga bo mu isi benshi abikorera sivyo Emmanuel Macron kumbe no navuze so kuri Emmanuel Macron afite ikintu abakora n'igiki uriya mu mwami wa kujya kanyaru mu ibigwanisho byose bibaho ku isi byose arabifise kandi kuri we ikintu cyose agiha agaciro uyu mwami wa kujya kanyaru sinzi ko wigeze kurikirana ibiganiro by'abo kujya kanyaru bitangazamakuru aho byavuga yuko ngo u Rwanda barashobora guhamya yuko ari kimwe mu bihugu bishobora kuyobora isi bafatiye ku bakobwa babo beza sinzi ko kino kiganiro wacumvise so yarerekanye ingene u Rwanda rushobora kuyobora isi bafatiye ku bakobwa babo beza voilà que Emmanuel Macron ni perezida umwe mu baperezida b'ibihangange ku isi mugabo Kagame amwifatiye mu ntokuko kubera iki abakobwa b'abanyarwandakazi Emmanuel Macron bamuteze umukobwa hari ukuntu batraining abakobwa babo ibintu nagize kwivuga atandukanye mugabo reka ndagicishamo kwa kimbagije bakabatraininga mu gutanga care mu kwakira abantu batandukanye ingenzi abubahwa tusa so rero Emmanuel Macron yakiriwe n'umunyarwandakazi si tu veux bien mu minere umu under 18 so aramwakira neza aramuryohereza mbuga abanyarwanda baza no gushika gukora ibyo bakora sivyo ngira muca mu bitahura ibyo ibikorwa n'abantu bakuze so mugabo ko yakujya mwami wa kujya kanyaru wewe abibonamwe ivyunguka yamuteze umwana w'umukobwa mwiza en plus w'umuminere hariho n'amakamera de surveillance le président français Emmanuel Macron ibyo by'amakamera ntabyo yibaza sinzi ko yakomeza gutekereza ko abanyafrika tutaratera imbere tutiyumvira iki niki tusa so barakora ibyo bakora ararangiza hama arigira so uyu rero uyu mwami wako bya kanyaru bagezigirana na gakrochage gato qu'est-ce qu'il a fait yacamwereka twatu video ti mon cher ami ndagufise ngaha si tu refuses mes histoires ndagushira ku karubanda ndakuburanya ku mwana wanje wasambanije kandi ndagukura n'agashambara bivuze ngo rero nukuvuga Emmanuel Macron arayoboka uyu mwami wa kujya kanyara kubera ako kajiste gato yamukoreye so ibiro ntiyabikoreye president w'Ufaransa gusa yabikoreye ibihangange byinshi byo mu isi nuko tungana tutangura n'ibiki tusa so ibi nabivuze si tu veux bien muri angiro kwerekana yuko abantu bakujya kanyaru bafise amayeri menshi yo kwifatira imitima y'abantu yo kwigara imitima y'abantu uzobona kenshi uyu president w'Ufaransa ashigikira uyu mwami wo hakujya kanyaru no mu gihe ibindi bihugu bitandukanye byo Burayi byamuteye umugongo byamwatatse abantu benshi ntibazi impamvu bamushigikira c'est juste que agize nga amwopoze nawe arazi yuko ibyiwoca bishaka karubanda aca mumaramaza so ni muri Angle rero yabikoreye uyo hariho n'undi mu president wo ngaha muri Afrika ni muri non c'est pas Centrafrique ni muri oh là là haranyishavye dera mukorera akantu kameze nkako mbere wewe byarabaye birebire kuko on laisse cette histoire tubane n'ibindi ego reka ndagushimira cyane reko nkuru ugenda udushikiriza kugira ngo urimo imitima y'abanyagihugu urimo imitima yabamwe muri twebwe tuba tubona yuko kabaye ariko ukatuzanira inkuru zituremesha inkuru nyazo atari zazinzo gushikuza
reka ndagusabire ngo mukurangiza ikiganiro utubwire nk'akajambo ka nyuma kugira ngo ukibandanya uduhumuriza. Akajambo ka nyuma nakavuga agomba gupfa. Jesse ngomba gupfa. Nakajambo ka nyuma mvuga. So mu gusozera ikiganiro ikintu ngomba kubwira abarundi. Je byo mvuga ndabibwira abarundi surtout. Nubwo nkunze kugushikiriza amakuru yo muri Kongo, ubujya ndabivuga ndabyerekeza ku barundi. Ni kubera ko twahuriye muri Kongo n'ibitangaza amakuru byo mu Rwanda. Byaciye muri Kongo kugira ngo bire mu bwoba mu mitima y'abarundi. Natwe twakagomba guca muri Kongo kugira ngo rusanasane imitima y'abarundi, sivyo? Mukunze kubona ibitangaza amakuru byo mu Rwanda byataka Uburundi cyane. Mugabo ntimuzobona Uburundi bwataka u Rwanda. Ano kenka sinzi ko muravyumva. So bivuze ngo bajya abantu ni mubane mubazi. Na president wabo yavuze yuko batigira bategwa ahubwo batera. Bivuze ngo nabantu b'amahane bakunze kwihandagaza apa na apa nk'abahererezi. So bivuze ngo rero nshatse gusaba abarundi muzo bakurikirane c'est vrai. Mugabo ntimuze amakuru yaho ntimuze mu yahagaciro. Kubera ko ni kimwe mu bigwanisho bafise. Itangaza amakuru ni kigwanisho gikomeye cyane hakujya akanyero bafise. Wanashaka n'icyo kigwanisho bafise gusumba ibindi. Tubumvirize mugabo ibyo bavuga tubiha agaciro gake cyane. So reka rero ndangirize ngaha neturambira badukurikiranye kumbure kuri Yaganawe TV haramaze kuba muhira. Nimwashaka ko tuganira nejo je nta problème muzombwire. Kanje ngiye nike bantu badukurikiranye kumbure ejo canke hirya yejo mudusura kumbona kuri imbonesha kure. Reka ndagushimire cyane bwana Musesanguzi kuba mwemeye mu kitabo ubutumire bwacu mukaza muri studio za Yaganawe TV. Imana ibahe imbere cyane. Bacavuga amen. Reka mbandanye nongira nshimira abadukurikiranye kuva mu ntango gushika ikiganiro kirangire. Ndababwira ati turabakunda cyane kuko nta muri tanga uko mushoboye kugira ngo mushobore kudusupportinga, mushobore kudufasha muri bimwe tugenda tubasaba. Ndongera ndababwira nti nakagaruka ubundi biganiro bikurikira. Yari MC Benita nkuko musanzwe mubizi, naho utaha murakoze cyane. Hamwe na Yaga